Turasubiye kubaha ikaze kuri YouTube channel mu kiganiro c'amateka ibikorwa n'ibindi vyaranze abanyepolitike b'abarundi. Uno munsi tuza kuba yagira ku bagabo batatu bagenywe kuba Premier Ministre mu mwaka umwe. Uwo mwaka ibara ryaraguye mu gihugu. Babiri muri bo barishwe muri uyo mwaka nyene, n'utapfuye ni Imana yakinze kuko yararashwe bamusiga ari kuri ruma bazi ko yapfuye. Abashikiranganje ba mbere ni bande? Barongoye leta y'u Burundi kuva ryari gushika ryari. Uwa mbere ni Pierre Ngendandumwe, yabaye umushikirangoma wa mbere kuva ku ndwi nzero 1965 acagandagurwa ku 15 nzero 1965 inyuma y'iminsi 8 gusa arongoye leta y'u Burundi. Yari yarigeze kuba muri ayo mabanga nyene hagati ya Ruheshi 1963 na Ndamukiza 1964. Uwa kabiri ni Joseph Bamina, yabaye umushikirangoma wa mbere kuva ku 26 nzero 1965 gushika ku 30 ntwarante 1965. Harabafata ko yashikanye ku 13 Nyakanga igihe habonetse uwundi mushikiranganje, ariko sivyo, ntiyarakirongoye leta. Joseph Bamina yishwe ku 15 Kigarama 1965. Wa gatatu ni Leopold Bihumugani bita Biha, yabaye umushikirangoma wa mbere kuva ku 13 Nyakanga 1965 gushika ku 8 Mukakaro 1966. Abasirikare n'abajandarme bariko baragerageza guhirika ubutegetsi barateye ku rugo rw'umushikirangoma wa mbere Leopold Biha, basiga bamurashe bazi ko yapfuye. Imana yarakinze ararusimba. Ico bano bagabo bahuriyeko nuko bose uko ari batatu bagenywe kuba abashikirangoma ba mbere mu mwaka umwe w'1965. Babiri Ngendandumwe na Bamina barishwe uwo mwaka. Wa gatatu Biha yarashwe arakomereka. Nituza kugaruka ku mateka ya Pierre Ngendandumwe kubera twari twarayabashikirije mu biganiro biri imbere, ariko turabayagira ku mateka ibikorwa n'ibindi vyaranze abo babiri bandi, nukuvuga Joseph Bamina na Leopold Biha. Joseph Bamina ninde? Joseph Bamina yavutse ku 15 Ntwarante 1927 ibusangana muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya. Numwe mu ncabwenge za mbere z'u Burundi. Yize amashure yiwe yisumbuye ku seminari y'Imugera, acabandaniriza muri kaminuza ya Lovanium muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yize ivyigwa vya teoloji na filozofi hagati y'1945 n'1950. Ahagarukiye mu gihugu yarakoze mu burongozi bw'intara ya Muyinga kuva mu 1950 gushika 1954. Inyuma yaho yagiye gukorera Igitega nk'umunyamabanga w'umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge. Mu vya politike, Joseph Bamina ari mu banywanyi ba kera b'umugambwe Iprona. Muri Mukakara 1961 bitegetswe na ONU, aho yasaba ko leta yugururirwa imigambwe mikuru yose. Joseph Bamina yarinjiye muri leta ya Joseph Cimayi nk'umunyamabanga wa leta ajejwe imari, secrétaire d'État chargé des finances. Ico kibanza yarakigumanye no muri leta ya Rwagasore. Yaranatowe nk'umushinga amateka wa Iprona muri Nyakanga 1961. Inyuma y'urupfu rwa Rwagasore, Joseph Bamina yahavuye yatanga imihoho muri leta, aja kuba umuyobozi mwishikira chef de cabinet mu biro vy'umwami Mwambutsa. Urupfu rw'umushikirangoma wa mbere Rudoviko Rwagasore rwaravyaye impari zikomeye mu bijanye n'uburongozi bwa Iprona. Ku ruhande rumwe, Paul Mirerekano yavuga ko Rwagasore yasize amwemereye ko ari wazorongora umugambwe. Ku rundi ruhande, umushikirangoma Andre Muhigwa niwe yashaka kurongora uwo mugambwe. Izo mpari zavuye zinafata intumbero z'amoko. Umwami Mwambutsa yategetse ko hoba amatora y'abadasigana bo nyene bakitorera uwubarongora.
Joseph Bamina niwe yatowe kurongora iprona, nayo Paul Minerekano na Andre Muhigwa batorerwa kuba ivyegera vyiwe. Paul Minerekano ntigeze yemera ibyavuye muri ayo matora, aca ashinga komite yiwe yo ku ruhande. Mu nyuma yahavuye anashiraho urwaruko rumwitirirwa mu gihugu wa iprona gwicirirwa rwa Gasore. Ibyo tuzobigarukako. Gutora Bamina nk'umukuru wa iprona vyaragabanije gato iturufu y'amoko, kuko bene Minerekano bose barabahutu. Joseph Bamina yari yegereye cyane umushikirangoma wa mbere Andre Muhigwa, mbere baja no mu ruhande rumwe rwa Casablanca. Inyuma y'igenwa rya Pierre Ngendandumwe nk'umushikirangoma wa mbere, umwami Mwambutsa yarasabye Joseph Bamina kuva mu mabanga y'umuyobozi mwishikira wiwe, yitwaje ko kuba umuyobozi mwishikira w'umwami bitajanye no kurongora umugambwe. Ariko imvo yumvikana nuko umwami atari kugira umuyobozi mwishikira ava muri Casablanca, mu gihe umushikirangoma wa mbere ava muri Moronvia. Inyuma y'igandagurwa rya Pierre Ngendandumwe, umwami Mwambutsa yagenye Joseph Bamina ngo abe ari wamusubirira. Leta ya Bamina yarakoze gushika muri ntwara n'igihumbi 1965. Ico gihe umwami yari yarashegeshwe n'injyane zo muri iprona no mu nama nshinga amateka, aca afata ingingo yo guhamagara amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka muri Rusama 1965, kandi kiringo c'inama nshinga amateka yahahora kitari bwahere. Ibintu aho gukira byagumye byunyuka inyuma y'ayo matora. Ni gutyo rero leta ya Joseph Bamina nayo yahagaritswe n'umwami mu mpera za ntwarane 1965 kugira ngo abashikira ngoma baje kwiyamamaza nk'abandi. Joseph Bamina yaratowe mu gubakenguza amateka kuwa 4 Nyakanga 1965, naho atogwa kuba umukuru w'inama nkenguza amateka ya mbere y'u Burundi. Inama nshinga amateka na nkenguza amateka zatowe muri Rusama 1965 zarahagaritswe n'umwami, inyuma yaho harakagwi k'abasirikare n'abajandarme bavuga ko barabahutu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu ijoro ry'uwa 18 rishira uwa 19 Gitugutu 1965. Kuwa 15 Kigarama 1965, Joseph Bamina yarishwe yagirizwa ko nawe yarimwo mu bateguye itembagazwa ry'umwami n'itemagurwa ry'abatutsi ibusangana mu Bukeye. Leopold Bihumugani nawe ninde? Benshi bamwita Leopold Biha, ariko izina ryiwe rikuye ni Leopold Bihumugani. Leopold Bihumugani yavutse mu 1919, yava mu ntara ya Muramvya. Numuganwa w'umwezi, yize amashuri yiwe kuri Groupe Scolaire d'Asrida mu Rwanda, ayarangiza mu 1940. Aharangirije amashuri yagiye gukora mu burongozi bw'intara ya Ngozi kuva mu 1940 gushika mu 1944. Kwa 29 Myandagaro 1944, umuganwa Leopold Biha yagenywe kurongora sheferi ya Muramvya, ivyatumye yegera cyane umwami Mwambutsa, anamubera umuhanuzi mu bijanye na politike. Umuganwa Leopold Bihumugani avuga ko yafatanije n'umuganwa Rudoviko rwa Gasore gushinga umugambwe w'iprona, ariko inzira zabo zahavuye zitandukana. Muri Nzero 1961, igihe ababirigi bashiraho leta ya Joseph Cimaye, Leopold Biha yaremeye kuyinjiramwo, kandi iprona yari yabujije abanywanyi bayo kwijamwo. Muri Mukakaro 1961, igihe habaye itegeko rya ONU ritegeka kugurura iyo leta ikajamwo abaserukira imigambwe mikuru mikuru, Leopold Biha yaratakaje ikibanza ciwe muri leta ya Joseph Cimaye, asubirizwa na Pierre Ngendandumwe wo muri iprona. Imbere gato y'amatora yo muri Nyakanga 1961, Leopold Biha yarashinze umugambwe wiwe Burundi Populaire inararibonye. Uwo mugambwe nta ntebe nimwe waronse mu ntara mu matora y'abashinga amateka. Mu 1962, Leopold Biha yarungitswe kurongora sheferi ya Bururi.
muri ndamukizi 1964 Leopold Bigamugani yagenywe kuba umunyamabanga adasanzwe w'umwami secrétaire personnel du roi, amabanga yerekana ko yari umwizigirwa w'umwami. Inyuma y'amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka yo kuwa 10 Rusama 1965 ibihe vya politike byarabaye nabi cyane mu Burundi. Umugambwe w'Iprona niwo watsinze amatora uronka intebe 21 kuri 33 mu nama nshinga amateka. Umugambwe Pepe warusa n'uwafutswe inyuma y'amatora yo mu 1961 nawo warasubiriye uraduka mbere utahana intebe 10, haratowe n'abigenga babiri. Na intsinzi yari ya Iprona amatora yo mu 1965 yahagaze ku bwoko cyane cyane. Inama nshinga amateka na nkenguza amateka zasa n'izigaruriwe n'abahuti ico gihe. Kuva Pierre Ngendandumwe agandaguwe ubumwe bw'abararondeye kwikukira bwasa n'ubwaheze. Inama nkenguza amateka yatanze izina rya Gervais Nyangoma ngo abari we abo mushikirangoma wa mbere. Nyangoma yari muri Pepe kandi we yashaka ifutwa ry'umwami mu Burundi. Umwami Mwambutsa yarasa kugena Gervais Nyangoma. Ku ruhande rw'abatutsi nabo nyene baba bari bafise uwo bashaka ko umwami agena muri ico kibanza. Umwami Mwambutsa niko guhitanmwo Leopold Bihumugani kubera ko abaganwa ico gihe bafatwa ko batari abahutu kandi ko atari abatutsi. Umwami yashimye Leopold Bihumugani kandi kubera ataho yarahuriye n'imigambwe y'ico gihe. Iyo ngingo y'umwami nyabuna aho guhumuriza yarashabuje impande zose. Abahutu barashabujwe nuko atagenye uwo bamuhaye, abatutsi nabo barashabujwe no kubona umwami atacu yababajije mu kugena umushikiranganje wa mbere. Mwijoro rya 18 rishira 19 Gitugutu 1965 umugwi w'abasirikare n'abagendarme barongowe na kapitene Antoine Serukwavu, secrétaire d'état chargé de la gendarmerie, barateye ikirimba c'umwami Mwambutsa be no ku rugo rw'umushikirangoma wa mbere mu ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi. Umwami yarashoboye kubinyegeza mu nyuma ahungira Kongo abaye bandaniriza mu Busuwisi. Mwambutsa yarenze atembagazwa muri Mukakari 1966 atagarutse mu Burundi. Leopold Bihumugani nawe yararashwe ku rutugu mu gukiriza no ku maguru maze bamusiga bazi ko yacikanye. Imana yarakinze ariko nawe yaciye ajanwa mu Bubiligi kwivuza. Yagiye kugaruka muri Ruhuma 1966. Mu gihe umwami yari mu Busuwisi, umushikirangoma wa mbere akaba kwivuza mu Bubiligi, igihugu gisa n'icasigaye mu minwe y'abasirikare bahagaritswe coup d'etat yo muri Gitugutu 1965. Maze abantu batari bake baricwa bazira uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Aha twavuga nka Gervais Nyangoma, Paul Mererekano, Joseph Mbamina n'abandi bategetsi. Mu kurangiza twihweje ibyabaye mu mwaka 1965 ni umwaka wabaye mubi cyane mu mateka y'u Burundi naho ivyayo bivugwa gake. No mwaka wuguruye imiryango ku vyago igihugu caciyemwo mu 1972 n'ibindi byinshi vyakurikiye kugeza uwo munsi. Kumbure tuzobigarukako mu zindi nkuru. Nimbi inkuru arico yakunguye wo twandikira muri commentaire ariyo comment, ukagira like ariyo j'aime, hama ukayisangiza abandi mu kugira partage ariyo share. Naho ubutaha mu kindi kiganiro c'amateka ibikogwa n'ivyaranze abanyapolitike b'u Burundi tuzobashikiriza.